Mdogo jewe ntabwo byokunda nk'uko bayimpaye badusubira kunyima itariki nk'izimenyetso ukunda ukwezi ahubwo wowe wari kumvugira nkakurungikira ifoto n'iwanjye ukamvugira ngo kumera nkazobona basohoye hano hantu aha mu mwanya bava bayinyakama mdogo reka maze nyuma ndakurungikira ifoto z'iwanjye wowe nyene uzobinkorere n'ukuri nimubinkorere mu mwanya bava bayinyakasha w'iminota 5 iheze baba bayinya nta bindi ni rubaya maze yewe mu mwaka hamaze gusohoka abakozi 3 urumva 3 uwo nasanze yari uwa 4 jewe ngira 5 none gasha n'ukuri bameze nabi byari bazwe kuntu bipasi mu maso sha n'ukuri jewe ntacyo nakora mbyuka saa 10 ndiko nkora nkaryama saa 4 ariko n'ukuri bemerewe mdogo n'ukuri niyo mushahara butuma sohoka nkava n'ukuri bagatuma bandondera urundi rugo cyangwa bakansubiza inyuma ibyo bintu bibiri uwo mushahara bakawugumya hamaze bakansohora nkava mu rugo cyangwa nkasubira mu Burundi bakandondera urundi rugo cyangwa bakansubiza. uyu mushiki wacu murumva yuko amerewe nabi baramukubita muraza no kuvyumva hano imbere kandi murabona yuko bamwatse telefone ntavugana n'umuryango. Ngomba rero ndababwira ikintu gitangaje uku gutabaza kwiwe murabona ko yigoye agafata na video bantu munkurikira nk'iyi video mu by'ukuri nta na kimwe mu butumwa itanga kuko muri vya bintu mvuga nta fotokopi ya pasiporo irimo umva nk'ubu yavuye ku murongo nta nimero za sebuja yasize kandi zinazihawe ibintu birungikiwe n'uwo mudogo wiwe muraza kuvyumva imbere nawe aravuga ko namutabarije yahora muri Saudiya yaratashe ntavyo narinzi yabimbariye mugabo muraza kuvyumva muri audio hano imbere vya bintu namavuga audio canke video avuga neza ibibazo afise ntavyo yigeze akora muranyumva mw'abantu nababwiye ibintu byinshi ibintu mukora nabibabariye urumva mumbabarire gatoya ihangane mu bintu nama mvuga harimo kurungika audio ndende imwe canke zibiri y'umwirondoro wawe neza ukwiye ibi nakare nakoze iyiganiro n'ejo narakoze iyiganiro ndabibabwira video ukavuga umwirondoro wawe
neza amazina je n'amazina yose sinayumvise neza ariya mu ntango n'ukuri mu mbabarire sinzi kumwe mwayumvise hanyuma aho uvuka ukavuga ikigo cakurungitse amafoto yawe ukayazana ari nahavuze ko yagiye azana amafoto mugo ntiyazanye n'amafoto mwumva ukuntu mutabaza nabi umuntu iyo nabatabaye mwumva canke akabatabariza mwumva ukuntu mutabaza nabi urinze uronka opportunity akaryo gatoya gusa ko gukora kuri telefone ibi byo kuvuga ngo mamudogo ubivuga mwiki vuga ya video y'umwirondoro wawe hanyuma uce uvuga nimero za boss wawe byibuze uzivuge uzivuga uzisoma wowe uce wigira none nk'ubu simba ciye nandikira inabuje nta nimero bampaye ndamwandikire hehe reka ndabumvishiye ama audio ngahano mve ko kumbura iwe yazivuzemo uwo mamudogo wiwe nukuri n'igitangaza jewe sinzi ko ari ubumenyi bukeya canke ko ari ubusamazi cese sinabimenya kuko nirigwa ndababwira nimba mufise ibibazo menya no gutabaza ingorane ufise twazumvise ubu mugabo none tugutabarize he nk'ubu nsanze atari ku murongo nagenda mutabarize nagira telefone he n'amazina ntiyavuze neza reka ndayumva ko ngaho bavuze neza reka numvise amazina amajwi ya mamudogo wiwe mwiriwe neza ese ameze neza amahoro y'Imana bane namwe hama mugisha ubwa mbere mbanje kugushimira ukuntu wanyitwararitse ukantabariza ndi mu gihugu c'Abarabu nari nagize ikibazo ni jewe umudamu watabarije nitwa Niyonize Odette nari narungitswe n'uwitwa Vianney na Franke urantabariza umwanya nari nicaye ku kigo muri Saudiya nabuze iyo mva niyonja warantabarije n'ukuri Imana iguhezagire cane ubu narashitse ndi mu Burundi Imana iguhezagire cane ukuntu wanyitwararitse ukamvugira hama bakantaburira itike nkataha Imana iguha umugisha ico gikorwa Imana iziguhembere n'ukuri izikuzigame mu vyo ukora byose ama ikindi nagomba ndabasabe izo audio canke iyo video nkurungikiye niyo uwa mwene mama yasafiriye mu kwezi kw'icenda aja muri Arabie Saoudite hama aja muri Saudiya afise inimero yiwanje kuko abavyeyi biwe nta telefone nini bari bafise rero ashitse muri Saudiya arandondera arambwira ikibazo afise arambwira yuko ahantu yashitse bamukubita ahantu yashitse bamudoda inkoshi mbere bahatswe no kumuturiza ipasi nanje bica bihurirana mfise ibibazo harabura atabara uwundi jewe bica birashika murantabariza ndataha mugabo amaze gushika mu Burundi yagumye andondera arambwira ati ndakwinginze ntabariza nyabuna ntabariza je naragerageje nca ndarondera abavyeyi biwe baca baraza turavugana bica bisaba ko tumanuka ku kigo camurungitse i Bujumbura kuri Shanike ikigo citwa PPM co kuri Shanike PPM co kuri Shanike hama tumaze gushika kuri Shanike kw'ico kigo ahubwo batwirengagije baca batubwira yuko ababosi be bagiye gusenga badashobora kuboneka twicayeyo kuva mu gatondo gushika isaha 10 niho baca batubwira ngo nitutahe ngo bazomuduha rero nukuri twashaka mudufashe mugisha nukuri dufashe uyu mwana arahangayitse kwa kanga yaranyandikiye ndamubwira ati none nta nimero ya bosi wawe ufise ambwira ko ata nimero ya bosi wiwe afise rero nashaka ndabasabe nukuri murabe ukuntu umwana mwomufasha hama kugira ubwire ikigo camurungitse barebe ukuntu boguha inimero mu bosi bavugane base batume baraba ukuntu mwomutabariza nukuri kuko aramerewe nabi ahantu ari aramerewe nabi cane nukuri Imana izobahemba kandi mama we yavuze ko ejo mu gitondo azoza akakuvugisha mukavugana ukumva ijwi ry'umuvyeyi wiwe amarira n'amarira mbere ubu bibaza ko yoba no kubaho nkeka toba gihari ego gira amahoro
ndawushimiye ko mushimiye. Nawe reka ndakubwira ikintu kimwe. Waratashe, ntiwigeze umbwira ko watashe, ariko ntaco, Imana ishimwe ko watashe. Ni vyiza kandi ko mugarutse mugashima uyu munsi. Mugabo none kuzi ukuntu batabaza, aha none ugize iki mu by'ukuri? PPM je nta nimero zabo mfise, nimba ndanazifise mfise nimero nyinshi sindazizi. Inimero hafi z'ibigo zose ndazifise, mugo iyo uzizanye niho nca mbona ko ndazifise. Ntazo umpaye, nta nimero nimwe umpaye, none ndamutabarize gute? Ego reka ndabishire ku mbuga ngurukana bumenyi, hanyuma ndakurindira wewe aho uzozira, kugira ngo kumbure duheze tubitange ahandi, canke dushiremwo ivyo bindi mukeneye ko tubafasha mu gutabaza. Mugabo reka ndabakebure, gutabaza nawe iyumvire iyo uriko urantuma ivyo nza kugufasha. None nk'uyu muntu, vya bintu byose nsaba mwabantu mwe, ubwa mbere nababwira fata video canke fata audio, fotokopi ya pasiporo, amazina, iyo uvuka, abavyeyi bawe, ikomine, intara n'umusozi, ikigo cakurungitse, n'igihe wagiriye muri Saudiya, amafoto yawe, urumva, ugaca uvuga ingorane ufise neza na neza, naho wagerageje gutabaza kumbure hose mwumva ko mwagiye muri PPN ntibabafasha. Hanyuma bandanye uvuge, tanga nimero za bose wawe, bishobotse nimba utashoboye uzitanga zivuge mu kanwa kawe, ati ubusa guteranya n'izindi uzivuge, urumva, nta kibazo. Tanga telefone n'amazina vy'ikigo vyakurungitse, ibi ntavyo mwakoze. Mwavuze PPN navyumvise, mugo nta nimero mwampaye, nta nimero mwampaye. Vuga icyo wifuza kutugufasha, ibintu vyose ntimwabitomoye neza, mwavuze gusa ko ingwara afise, mugo ntimwavuze icyo mwifuza ko ndabafasha. Nibaza ko mushaka tumusaba telefone kandi agiye gukubitwa. Ngomba nja ku mpanuro rero, ndiko ndabwira ivyo gukora, nja ku mpanuro. Hanyuma ubuze icyo wifuza rero uca uduha telefone za ofisi ya Saudiya yakwakiriye, canke telefone y'umwe, uhejeje vyose ugasiga telefone y'umwe mu muryango wawe, nka wewe hagize neza kuduha wowe undondeye, izi nimero mba ndazikeneye kugira ngo uriya muntu mu gihe atahari, izi nimero zawe mbe ndazifise wowe tuvugane. Ariko rero ntubikoze neza, si uko babikora. Ni gute bagukubita ukemera? Ngiye ku mpanuro nama nababwiye, kandi ngaha nama ndabakebura. Abantu tumaze kuganira kenshi, iyo bakubitwa inkoni zirahagarara. Iyo bagukubita ukemera, baragukubita mpaka utashe. Reka ndagusubiriremo, ndakuragurira ntari umupfumu. Udahinduye ingendo niyo nokuvugira, uzokubitwa mpaka utashe. Wewe ikintu gisabwa ni kwihagararako, agabangura inkoni nawe ukabangura iyindi, ntumukubite muga ukamukanga, ukamubwira ati jewe sinaje ngaha ngo nkubitwe, naje gukora akazi, sivyo nkwiye mu Burundi. Nimba mutanshaka njana kuri ofisi, ugaca uhagarika akazi. Bakize barakubwira ikintu uti umva nyene, bo nyene barahitamwo bakabireka. Uwutekereje ukigira igihwiji, bazoguhondagura gushika utashe mu Burundi. Rero ndabasaba ikintu kimwe, muze mumenya yuko aba bantu ataco mupfana. Ihagarare ko turazi ko umuco wacu twe twemerera guhangana n'abantu, kuko ndabizi abarundi ukuntu tumeze. Nanje kumubona mfise umuco nk'abarundi nyene, burya sinkunda guhangana cane, ariko mugabo uko bivanye naho uri n'ukuntu ndabibigisha, nimba atayandi mahitamwo, gerageza wihagarareko. Nta mpamvu yuko bakukubita amakofi ukemera, vraiment bakaguhonda inkosha ukemera. Barya abantu kandi ubu n'umukobwa afise inguvu, murabona ko ari umugore akomeye. Harya amuteruye umwe akavuga ati ndakumena, akamukanga, ntamukubite, ni ukuri ntibosubira. Mwe muratinya, bagaca bagenderako. Aha nama nabahaye intahe z'abantu bakoze ibintu ndiko ndavuga. Simvuze ngo muze mubakubite,
mugabo uramukanga n'inkoni ukayitora n'ubuhiri ukabutora ni ukuri niyo bari kuri kamera barabona ko utamukubise mugabo aca abona ati wa muntu n'igikoko rero uza murihagarara ko je biranyorohera kuza kugutabariza wewe wagerageje kwigwana nk'akarorero aje gukubita ugaca wanka mugahangana ugaca uhagarika akazi je nkaca ndakuvugira nkavuga ati uwo muntu ntiyaje ngaho ngo mukubite nkamwibutsa amategeko nkagira n'ibindi nkora ni ukuri aca abona ko wewe wihagazeko kandi ufise ukuvugira muko je nk'ubu wewe utivugiye utihagazeko bagukubita ukemera je niyo novuga ati ngiye kumukubita avuga ati none umuntu duhondagura akaguma atekereje nta ngorane afise ararinda inkoni baguma guhondagura gushika utashe ni ukuri rero umukobwa avuze ati iyo narakubiswe muri kontra ya mbere gushika ntashe bamwe baza bagenda mu kintu wabi narakubiswe gushika subiyeyo yatoye inkoni ntora iyindi niba ati ndakudunda sawa sawa cintaha ati kandi nari nkenye nari ngiye ndiye amadeni ati mugabo baciye bandeka narinze ndahava ntongeye gukubitwa umva neza ndahava nihari n'ubu ati n'ubu sinongera gukubitwa kubera iki kwihagararako iyo ugize ubwoba baragusuzugura mu kurangiza kino kiganiro rero reka nce ndakihereza uwo muntu nyene mu gitondo cya kare umpamagare mugabo ugerageze kumpa bimwe mw'ibi navuze ukoresha mu gutabaza kugira ngo uyu muntu tumufashe gira amahoro namwe mwabigomwe murungika abantu muri Saudiya za murabitwararika murumva ko nkaho baje kubatabaza aho kugira ngo mutabare kandi mwumva amerewe nabi akubitwa adafite telefone urumva ibaza umuntu w'umukenyezi arungika video no kurira karira kubera ukuntu atotezwa ahantu ari uwo munezero mwamurungitse mu mvungana gute ibaze wari umugore wawe wowe nyene icyo kigo canke ari umwana wawe ariko agira ibintu nk'ibi wonezerwa mumbabarire je igihe ntabona amarangamutima nkumva ndababaye cane kuko aba bantu bakora bino bintu umenga bafite imitima nk'ibikoko ku busanzwe kuko bino iyumvire jewe reka mfate uyu mudamu ko ari umukobwa wanje canke ari umudame wanje murumva sivyo canke ari mama reka mva ndabifate gutyo umuvyeyi wanje umukobwa wanje umukenyezi wanje ibaza ivyo bintu uwo muntu akaba ariko ahura n'ingorane nk'izi wewe umurungika ubu wokwishiramo iki kibanza jemeje kuvuga akaba ni uwi wawe nawe wonezerwa ku buryo abiwabo bazi baravuga ngo si hari ngo yagiye gusenga ivyo numva vyumvikana mm. Inama iyo bakumye telefone amategeko avuga ko buri ndwi usaba telefone burya hajya baraza amategeko uregeye ku wa gatanu ku wa gatatu ugaca uhagarika akazi ati mpa telefone mvugane n'abana baca bayiguha utayisabye ntibayiguha ku wa gatanu ugaca uvuga ati shaka ku wa gatandatu ugaca ukora akazi hirya uhejeje ugaca ugenda ugaca wicara tuma telefone mvugane n'abana batayiguhaye ugaca uguma wicaye bafatizana amazi ati mpa telefone mvugane n'abana genda uteke mpa telefone mvugane n'abana ni ukuri baca bayiguha mwe mwicwa n'ubwoba telefone n'uyisabye ugize nabi oya baca bayiguha nimwe muratekereza ngo bazoyimpa ngo bazoshakira nta kigongwe bafise nta rukundo bafise bazoyiguha gute nta ki- nta niki nta nikibabagwe nta rukundo nta kigongwe nta kibabagwe bazoguha telefone gute ntibazoguha yisabire Imana yompa iyi video ukazoyumviriza U- ibi ndabivuga buri munsi please nukuri kw'Imana ndabivuga buri munsi naranarushe no kuruha ariko nzoshika ndabivuge hariho umunsi uzozugwa kuri video imwe nayivuzemwo bikagufasha ndashima ko muri benshi byafashije ariko n'uyu reka tubirabe murakoze